umutunzi koresha code promo ya ihuriro TV rimwe mu majambo manini wandika ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu baragurura inzobe wewe shu Zenda magadi. baramusekuye kwiyemeza amukubise kofe wanjye ngo rifashe jewe bakwemereye cyangwa kagera kasitayiri kashasha bakwemerera kuba muri konyi baramuzibanye numvise ngo bakuruze muri bya bitwanye numvise ngo mwa agira biravuye byose cyama hari gihe usanga ni system nshasha yo kumwemerera reka twumve bani byagenze gute brother bagifite ko irukombe Mbonye ruhindukira na bwa burebure kwari rukuya. Reka mbonye utabarwa ngo. Bakitu kwita imbere. Baragabega koko bafashe akaguru bacebeka muri brise. Umuriro utudugana mu kuboko n'isura yakunda ni. Aho nazosubira kwita imbere. Nazosubira kwita imbere nageze. Umanga n'umucuruzi w'amakara. Mwe baragabise kumwongera. Reka nakwereke wa Best. Bitte kwanza. Ni sawa. Meze neza. Sawa. Sasa best nje kweri tureke ibintu byo gufitira ibintu by'abana sibyo? Cyangwa kuri ntakubeshe. Ndibaza urubanza rwantuzenya gwafamba wararubonye. Bagenzi neza. Okay, urabona ko ufamba twana amagenge twari ibyihebe. Ariko natwe turabantu urabona yarahebye ibimogi natwe turahebe ibimogi turahebe itabi turaheba kwiba ubu turabana beza turaho twipowe. None ubona ko twicaranye na byana byo mwikariti. Reka rero ngo tureke kugenda kure impamvu yose ndiko ndavuga ibyo byose ni kubera ko wewe uraje umuntu wacu uri umuntu mwikaritiye twese turabantu mwikaritiye. Gute none ugenda ukagenda handi hantu muzende karitiye ugenda kurondera n'ubundi nkungu tuinga. Ubungu gahe. Aho rero nshatse kuvuga iki? Sawa? Reka ndase kungingo. Burya best ndazi ko utanyemera tu. Ibyo byose ngoma kuvuga byose ndabizi ntabyo wemera. Gusa kimwe cyo nubwo utabyemera ugende wabyumvise suko mwana wa mama. Sasa mwana mwiza njewe kweri nakubeshe cyo ndagukunda. Nashaka dukore nka kamariage. Bana kaje kamariage kafoma kuburoforofa nashaka dukore nka mariage nkijya fois 6. Kuri ibyo rero icyo nzi icyo ipurusa zuko wonyemerera ndateze n'inkansibiri kwijana. Kuri ibyo gusaba umwana mwiza urekana umutima mubi unyemerere naco bitwaye mwitwarire nanje ngira umugore mu rugo. Waje uvuga. Waje kuvuga. Nzabwira agahunguwe. Twubahane. Urumva? Cyangwa ushaka kungira kumwe mwagira brinera. Tubura ko je ngora nawewe. Unkome kujya wakomye ibere rya nyuko wawe. Ndaguhaye ubu butatu kandi twubahane. Urumva? We. Mbiriza umukobwa. Sawa. Nyimba utankunda ego ntunkunda sawa. Nyimba utonyemerera ko dukundana canke no gutwara ego ndavyemeye ntunyemerera ariko ibintu by'amakofe top makuri jewe aho urumva ko ufata ukuboko kwa ukaduza ugashira ngaha ku mubiri wanje kugafata ukatapfa ngaho uri muzima nivyo wagize kaje gahungu ushira ko ku mubiri w'umuntu nundi musi uzosubira Chese menyego sawa wanyase ibyo kunyanka byaheze ariko amakofi wanje genda ukubite so na nyoko niwo dugiriza ku kuboko cyo no gusiriba bakakwibagira no kuyise wa mushenzi Man, yakuma nyefatire tenda shirike kofe nk'umuntu w'umugabo yarafashe nk'iyi mbwa makave
Naje uri kirofa. Man, Ikofu ndakwemeye. cyane ukagaruka shenga umuzira kwimba ngaha. Nari kumusirira nkamuhamba bakamara nk'ameza ngahe batamuhaye. ahubwo uri uwa mbere kwera uri uwa mbere man Muze musubire. umeze nkanje Kanyemerere wewe kwanza sawa tama. uratwemeje kuri umuntu w'umugabo Umugabo. ego ahubwo ni rambo umugabo bana nk'iyo mbwa makavero y'umuhombe Ikintu kirakubitwa umurago w'ikofe kikawucyama. kubitwa n'umukobwa Umuntu ntamuhari. Warubona rureha n'urubobo n'urupinuzi. kabara agasuzuguro Makavera arambaba. gusa renda kubwira uramuhaye gasopa Ntazosubira n'undi munsi n'akandi gahunga tutaragatinya uko nyene. sawa sawa Karagapfa kitunye. uri umugabo brad uri umugabo kabisa uri umugabo Iyo cyose yishira biwanyu bayiteke mu biharage. nayishyira uwo muhombi Je nashabuye. Gihe. Kintu kwambara ishati. Kana gufungira. hari n'iteke Mugihe. ngiye kuraba ko noronka akazi aho hari aho nanyiteze kumuja umwe ndabe ko yoma n'ikiraka sinze guteba fungira ngaha egeze ibintu gute nzara n'ingorane ntabwo uzobikureko sawa fata cyangwa reka so ikibazo kandi ko ndayamba ishati urigorana ufunga ibipesu Ntukambare ibindi. hari imfisi bazi ko rero ishati nziza ni ifite nazi kandi ko ndayambara kistaye so je ndibaza ibintu batugemuriye ndibaza bizomara nk'indwi Biriyo. Shanda Imana gusaba abantu baranshigikiye kuri mariage yanje kinga turara buteke je ngende gusatira hi No utoga ugasanga byo. cyane kuri sinzi ariko objectif ngiye kura umujama yaranyemerera akazi ko aza kukama akaronga no cyana ngurakuru no munsi ako ngakabura cyana hakari Atwizere ko biza kugendeka neza ukaronka. ya inshallah sawa Shirazi nyine numva nishimye kuba narongoranye nawe. Tumva binezereye biranezereye. by'ukuri nanje ntakubesha ni ikintu cyari mu ndoto zanje ariko nuko uri kintu kiba ku mwanya wacu niho umwanya wo kurongora sinabwo upange neza ariko sinovuga ati ngo bampatirije kukurongora nono gusa n'ikintu cyavuye ku mutima wanje na niyo mpamvu ngo masenga Imana yuko urugo rwacu ruzo urugo ruhire so merci sana kuba wacyumviriye ko uravuga ati reka ndamuha agateka famba ndamumbera umugore ndamumbera umugabo na niyo mpamvu mutama waguma duhanura buri munsi dushira Imana imbere mu rugo rwacu ya Ndikashira urugo rwacu ruzoramba cyane kiretse nasubira muri bijya bigasutaho byo kumwe ibiyogo ugiriki bijya vraiment niwaguma ku shemete urugo rwacu ruzoramba nje ndakwizeze yuko atabimogi cyangwa ibiyoga nzosubira kumwe gusa ingorane ni imwe gusa abantu bagwamandura abagenzi abandi batabanga muri katakambira tufamba wewe basigerageza gukura ku ivyo bidredi ukoreka ibiki nje ngabona yuko naho nuba mfise ingeso nziza mfise dread ndibaza nta ngorane bati ni ibintu nakoranye kandi urabona ko atangorane zifise ariko kimwe cyo guhinduka narahindutse nta nzoga nzosubira kunywa nta rumogi nzosubira kunywa ntazofata ku ngufu mfise umugore nta mukobwa azofata ku ngufu kandi mfise umugore reka nje ngende icumi kugura bizu basi ndabe ko nyine byo gira akazi keza hasi hiruka kera kugira so umuntu genda rero ntumubure kugira so umuntu rero narahengera umukobwa agiye kuvoma nkakubita ijido nka Jack ugasanga muri kumuragora mugira ibintu mwihuta atana kimwe burya naje kubona yuko hinge meze ibyo ngikona kubwira naje kubona yuko burya ari ingeso abantu baba bafise bazikora bahohotera abantu kuko ubu ndakurongoye niho ndi kundabona yuko gufata ku nguvu ari icyaha kandi meze ubuzima byahetse akazi keza rego sha nk'imbere hindi yanyu
genda rero ariko nubasize ngaha genda ntuze kumubura ujya mu ahubwire wakebye nyongera yindi cumitako shani ko numva ari ndyohe cumitako so nasohoka bisange turi mu burofu cavuga ati bya byana byanje nabirongoje bitameze mu burofa genda sawa se wicunge sawa hakaza bwa bujama bwanje wirukane kure ujya buhungu ndabuze sawa famba quel problème none niwibuka neza ko umusari wamfata déplacement subira Bujumbura mariage yarayibaye ndavuga ibifaransa n'ubu sindatahura ibyo bifaransa navuze iyo nariko ndabikura mpa amafaranga ntahe ndagutelefona ntiwitaba ndagira iki ntiwitaba ushaka nkora ikigambo mfana kubwire koresha umwana umbwira iki kandi urazi ko umugenzi kuva kera kandi mbe nanakushimire yuko mariage yagenze neza kandi ibyo twapanze none yagenze neza kumpa amahera ya déplacement bibusaba iki mariage yabaye ejo uno munsi nararanye umugore ijoro rimwe sindamenya programme zo bwanje bugiye kubaho gute naracyo ndatanga icyo no kubwire koresha umwana urabize umugenzi kuva kera none umugore ndamusize mu nzu umunkuyeko unzanye ngaho mama kanya muje ku telefone ati uri mu byunguka mugabo wanje uri mu byunguka ruka no kuri mikashi abana baragwaye korera abana baragwaye diabete rungika kuri mikashi tubigende neza we ugume umbwira none umugore aguma ngora mwana ega yofuma ngora tamahera afise ambona ingorane yawe uravuga ubujama none ndege kuvuga kandi umaze komenda kandi none niyice nta mafaranga afise waje babijama banje navuze bantere kuri mariage yiwanje umwe yatanga 1000 undi agatanga 1500 none ni make ayo amafaranga muri mariage banga nikiru rya sengero ryose mariage yanje abantu bakabura sengero rw'umugore ntibaguterereye wabo n'umugore naco bifitiye nanje naco nifitiye mariage yatwe dépense tarenga 5000 francs burundese none ncenda guhindika inga none je nuteuza kumera rujya rushungi ijya mvutano umugore yambaye twashikoze 3000 demiri zasigaye nizo twahaye muri ushakube wayikotesheje wayivye utarisha amafaranga jewe sigisaba kumereza amafaranga nitegeko kuma amafaranga yo gutaha mu ikintu bwe gutahura koresha umwanya nahuri mariage yanje ya dépensije 5000 kuva ngani Bujumbura wewe ni 10000 none unsumvye mariage aho usakumbwira yuko ata amafaranga déplacement mumhereze nukuri ndakenye nukuri nahura n'amafaranga ukenya udakena ukura ko imishatsi ibujumbura nidiriye iyi nidiri nimba mutunga ibintu mutazi aya na amafaranga ubu bwanwa na amafaranga ndabucagagura je nduga ntidupfa amafaranga none mpa amafaranga n'amafaranga afise kandi unahure cinje kuvuga ibifaransa je peux tigler la cache nubu sindabitahura ega namye ndabiraba abagenzi bandukira ngo wewe nguru mu diaspora wahe jewe cyarakuze nayo ingaruka akoresha umwana none nibaguma bandungikira ngo dusubiye inyuma gato kijya gifaransa bagikurahe nagikurahe nyene sivyo napfangagura nibuka ivyo twayaga kera kaza ngo gele koresha umwanya mara maza gute kandi bajya barababono eba nanumwe yatahuye nanumwe nakakandi kigira ngo databukorero yarajyo avuga ati ngo yewe ndatwa umwana so bukwe nimbwa nta na kimwe yatahuye vuga bukiye bukari hajya mu nzu umva nagire koresha umwanya ariko so bukwe nimbwa sawa ndavyemeye nta gifaransa tawe sawa koresha umwanya ndagusavye pe unahure kuri etape ndimo ndakenye imizina basi rondera ukuntu wino namvura ushiki Bujumbura je nashiki Bujumbura nzo ngende n'amaguru urabuze amahera koresha mukorogo ngende niki cyo musiko mwanyambutse ni kanzu y'abayisilamu jewe ndi nkafiri ngingurube none bijya byose ubwe ngingurube ntambara ikanzu none nivyaheze rege byabaye kandi ibyo nta mahera rero ntahe nukuri ko utanawe kuri uno mwanya nuzosubira kandi kuntaho nta mahera afise mu kwima no mugore singujya hajya naburi cafungura none wamuzanye utaripanga ho ndagusubira erega nariteze yuko mariage imaze kuba hari bijya bintu by'ibiseke bijya bintu ngo gutikura nta byabaye bamaze ko no mu diaspora aho uratambugiye erega baguma banze mu matwi ngo bigire ryo munava mu Faransa tugurura inzoga nkavuga ati ngo murindire gato mu Faransa y'Ibujumbura wewe erega bibaza ngo uri mu Faransa by'ukuri musore je ndagiye ariko singiye Bujumbura nugiye none nogenda gute havuze yuko utazova ngana guha amafaranga tuteza kuma amafaranga canke ngende ikizoba uzogitahure ariko
umugenzi koresha umwanya none ndi umugenzi none je naje kubaraba mu maso abanyarugomba imvunja kuraba abantu bangura ngo nkurira ngo nkura gaki umuntu buri mu maguru ngo ni imvunja sima abantu bari kubara nango sawa umva yose ndakubwiye genda umugore buze kumpitira ndabicuna ubu turi sangana ubu ni na telefone ka saa 5:11 nubona neza amaruri ubu ni saa 5:23 ku mugoroba 18 uze kumpitira ngamo kuko ari urufaranga nyene nza numva ngo basubuko batanga ngo byo gutujura niyo ndindira ko biza kuba ahura hejeje ku mugoroba uze kumpitira saa 12 zuzuye aho zo buringana saa 11:50 nzokuba ntanguye kuza merci beaucoup kandi warakoze vema waramfashije urubanza gwaragenze neza gwade none umudiaspora gaje mu diaspora wimbwa mu diaspora ari inamba rero shasha watuzane mu muji mu gisagara cyo sibujumbura mu gisagara cyo mu rugombe abahungu bose bakumagena iga bayita amapiano kete kete mungiye no mnyora bavuga ati ngo mariage yafa batambuka ngo navuga ati nara ebana amateka narayandise uwese kurobu takwishe buragukiza ntibujumbura benshi tubayeho amahoro sawa fa mwaramutse amahoro natwe turashimye ego nta meza ngaho tumeze neza kuri ndabona n'akanyamuneza ko ari kenshi bari tuguma dutwenga kuri kamuzu nyene tunezerwa nyene ariko kwere ndabona ni sawa ni sawa kuri akanyamuneza menga mwisha impongo yatari mzee none araho arakomeye diri ngo ari ngaha nyine hafi gatora nyine hafi y'umuryango sawa mwana umeze neza nawe namumviza akanyamuneza umenga mwarariye impongo tuhari mu nzu nyine dutera inkuru abwira ati ngo wewe famba wewe nandi namubwira wewe birinera wewe tugasa rero turatera inkuru nizo nyene akayasho karabira nyene ntange ko murakina agapira ega birashika amasaha nyene uze nawe nyene birashika ama mze nje nariko ndihuta ngiye kuraba ko noronka karaka ubuze wabandana yego ndibaza umwana wawe mube mutera inkuru namuzehe kayumvise ubutega kumenyere muri mu nzu ubu amazi imisi atakubona ntumunatera inkuru je ndashomose gato yego hamanye nakanya muneza kaguma sasa yego nusome uno musi gusa mvuga no muzehe je ngiye kuraba kajopu ngaho ndataha turavuga sawa nta kibazo mzee bavuga abantu babana ko cyabasati kuno musa ko ndaraba nawe umenga ni photocopy bisugaye dusa rega zaca mwibarabara kansipura abahungu mpinduke ngo kumbura umuhungu usigaye sana birinera oya samuze reka je ni yego amazi azindutse ni yaranye ngo bavuga ati amazi azindutse ageze kure sawa biri vugana mzee sawa Binene ndabona ni sawa mutagata sigari wose umenga woga mata yego urabona kubana n'umugabo ko ari byiza ndibaza kuba naguhaye famba mwubakane ndibaza sinihenze hariya nyene Cyarindiriye wo turaza gusubira. Yego nanje nanciye ngaha nyene ugire ndabe yuko mukomeye. Nari ndahikishije. Yego.
Monsieur. Monsieur. Karibu mtaa. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Comment ça va? Tu ne comprends pas le français? Ici. Quelques états. Quelques instants. Il faut la cour du soir, monsieur. La cour du soir. Tu prends la cour du soir de français comme si tu comprends tous les quelque chose. Ariko aravuga ngo kuzi igifaransa navuye umugore wanje yayize gusa cyane ya. Ndio uramwibuka? Kuri Maria. C'est la belle fille. Belle fille. C'est la belle beaucoup. Bienvenue, monsieur. Maintenant, c'est la jour de bien travailler. Et puis, j'ai la moussouaki matin, qui a dormi, puis la moussouaki de la style système. Mais c'est là. Ce n'est pas parler à Swahili. À Swahili maintenant à mixer. À Swahili, ce n'est pas parler. Tu ne comprends pas. Tu parlais tu à Kirundi. C'est la bono, tu ne comprends pas. Ce n'est pas bono tout le monde. Les bono tout c'était pour te célébrer. Voilà. So, toujours vous allez à la Bujumbura. À la Bujumbura, déjà la ticket, déjà rattraper la ticket. Déjà maintenant c'est bon. À la minuit, 1h30, 45 minutes, Dieu départ. Je regarde de toi et c'est magnifique déjà. À quelques jours, je suis allé à la Bujumbura. One day, j'ai calling me. Excuse-moi. Tu es allé à Bujumbura. Est-ce que tu as trouvé à la travail? Tu trouvé le travail? Il y a des plaisirs de travail à Bujumbura. Travail de cocaïne. Baba biri muri bus. Bano biri gusa bisi yuzure. Déjà c'est la bonne. Tu viens à Bujumbura. Travailler le travail à Famba et le travail. Tu te parles, appelle-moi. Il y a là, il y a plusieurs de job. Il y a la job de la cate de Bunure. Ce n'est pas Bunure, je suis à musulman. Musulman. Mais c'est la job, c'est la job. La job, c'est la job. Tu ne comprends, tu ne travailler la job parce que la dîne. La dîne c'est la dîne, monsieur. L'argent c'est l'argent. Problème aussi, je suis à la musulman. La musulman c'est la chèvre. Musulman a cassé la français c'est ici. C'est à la menjo. La barbe, c'est toi. La musulman, tu as travaillé tout, monsieur. Tu as travaillé tout. Bujumbura, la garçon qui a appelé Abdouli qui a travaillé à Bunure. C'est le trop capital. Bujumbura c'est trop capital qui a le matala. Il y a le système. Il n'y a pas de personnes qui a la eboyebo ici. Non. Plusieurs de Bujumbura, c'est les gens qui a la viato. La Bukhari, c'est la haute. Garde la Uruzi Tanganyika. La Tanganyika. La Kayaga. Il y a la Njanjwe. Njenjwa. Il y a la Mamba. Ok, merci beaucoup, monsieur. Et je suis à la fin, mais moi, tu parlais à la Maokoto. Si tout Kwijukira, je ne prends pas à la pantalon, ce n'est pas à la parce que à quelques temps, vous allez à la chercher à la quelque chose. Tu manges, là on a mangé. Je n'ai pas mangé moi, j'étais ici. Je n'ai pas mangé. Il a la gonde. Il a la gonde. Parce que la fin, c'est la fin, monsieur. La gonde. Ok, merci. Et comme la bougie, il y a le... Bon travail. Bon voyage. Bon voyage et bon travail. Et bonne chance, monsieur. Bonne chance. Et toi, bon voyage. Bonne idée. Et toi, bon voyage. Il y a bonne chance. Et bonne idée qui a l'idée de mariage. Il y a la mariage de et ma mademoiselle qui a la bougie rouge.
Ici avec igeze kuba abujumbura. Il est là Bujumbura. C'est le fraîcheur d'ici. J'ai le fraîcheur de quelque chose de l'Umwanya Muto. Il est là. Il a nommé dans le Gombo. Il a la soutien de système. Ici à la Belele. Je départ. Ok, monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon voyage. À te bon appétit. À la fin de la fête, travaillez, monsieur. Ah, parce que la manger, ce n'est pas la manger de moto. La manger de système est là, la manger de et toi qui Kanyamuji, et toi sous toi. C'est là. Il y a la travail qui n'a pas la manger. Mais travaillez. Mademoiselle, comme d'habitude, c'est la belle mademoiselle. Déjà, monsieur. Bon travail. Monsieur. Ukoresha umware. Yagumumbaza ati ngo umuntu avuga ifaransa yakiye. Faransa byiyo. Oya uyu aba muri France. Kizi gose. Pana arakizi gose. Uyu yarigeze ko mu docteur niwe yahora avura ba bantu usanga inda zavuyemwo cyangwa umuntu wagira mugire partage ni kujya kuntu basatura inda y'umuntu bakakura umwana bakampartager mu mpene. Cyangwa imene bakayivyaza abana bakabakurayo amagi bakashira mu inkoko. Uyu igifaransa arakizi menga yavukiye mu barabo. Urazi ibyo akarambira nga akorambira ngo ubu aragiye Bujumbura kuko vuzale à la maison ibisigura ati ngiye Bujumbura akaragenda Bujumbura ngo nsana mumubwiye ati ebana wari nkakazi Bujumbura uzontere telefone ubwire nze gukora kuri amarozo bwo ngaho bwatamwe kugo namubwiye umwanya wose uronsa akazi Bujumbura uzungumako amane man chanje ndashobora cyane we tuyumanganye kunyene dutere story nyinshi nzari kihe